mwarabyumvise yuko Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ngo hariho ngo batagomba ngo kwibukira hamwe n'abandi, aravuga akikiriza ngo agomba kuja kwibukira ukwabo, avuga nk'ariya mu Kibimba kuri bo hariya hashinguwe bijya bisigarira by'abana baturiwe atakindi bazira atari uko bavutse ari Abatutsi, bagaturirwa na inkorabara zo muri CNDD-FDD canke bakuru bayo, kuko ico gihe yari Frodebu zari inzira guhanuka za Frodebu, ariko murazi ko butakeye kabiri Frodebu itarashinga uwo mugwi nyene w'abicanyi wa CNDD-FDD. Igihe rero abivuze gutya akikiriza, ntitubona n'igituma atari kubidudurira kuko twebwe ubwacu ntiduhakana ko hariho abandi barundi bapfuye. Ico tutamwemerera kandi n'ubu tugomba gushimikirako nuko igihe tuzi abacu yaduhekuye aho bashinguwe, igihe tuzi ababahekuye abari bo bakaba bitwa Sahwanya Frode bari bavyaye CNDD-FDD igifukamye mu nda uno munsi, bitumvikana na gatonya ataho kwemera yuko atubwira ngo nitureke kuja kunamira abacu tuza aho bashinguwe, ngo nituje kunama imbere y'intatemwa y'uwari arongoye uwo mugambwe nyene waduhekuye ari bo Sahwanya Frode, nayo nijya ntatemwe kuri kijya bise ngo ni ku cibutso canke ku ntatemwa ngo z'incungu za demokarasi. Tubwira rero ngo dusibe kuja kunamira abana n'abakuze, kuko harimo n'abigisha babo mbere ngo n'abanyagihugu mu micungararo b'Abatutsi, ngo ariko ngo tuje gukunama ngo imbere y'intatemwa yandadaye n'agashinyaguro. Ubwa mbere na mbere twabishikirije ejo bundi. Ubwa kabiri ni ukugomba gutera ubwoba abandi bakangishwa umuheto nk'igikona, bakikangwa n'iyo ntwaro ihari itabibereye, kugira ngo nejo bundi hazogira usubira gukura ururimi mu kanwa ngo avuge yuko hatwara abicanyi bahawe n'amaraso y'Abatutsi, avuge yuko tutabereye kurongorwa n'indongozi nk'izo. Hanyuma aho kuja kunamira abacu tuzi iyo bashinguwe, batujane gukora ikizira, kuko murabona aya mahano y'ihonyabwoko ntiyatanguriye i Burundi. Ubu ko tuzi imihugu biri irya nino, ko tuzi Abadage bari habamwo Abayahudi n'Abadage, ubu intwaro y'abantu zenye y'abanazi yabihari ntikahabe. Mubona yuko uno munsi byariko bibereye yuko batuma ko abacitse ku icumu canke abakomoka ku bacitse ku icumu b'Abayahudi ngo baje kunama imbere y'ahashinguwe abanazi babamaze. Ivyo ntimwumva yuko aragahomera buno. Ica kabiri, twebwe tuzi neza yuko iyo ariko avuga akikira ngo ni ukubiba ngo urwanko ngo tuyishiramwo politike abibonamwo nijya nyene imwokera, kubera arazi yuko yicaye mu kibanza ca politike atabibereye. Tuzokwama tubisubiramwo, isi yose nta na hamwe uwakoze ihonyabwoko atokaba yatohojwe na Nations Unies canke mpuzamakungu yigera azezwa kurongora igihugu. Kubera rero hariho abantu barahiye yuko batazokwigera badeha kuvuga ukuri, kubera ishirahamwe ryacu ryariye yuko rizokwama ryiyuka abo bana n'abavyeyi babo n'abigisha babo bapfuye bazira ko ari Abatutsi, bakishwa n'abari bashinzwe kubakingira iyo ntwaro. Twebwe dukurikiza umuhigo w'ikirundi wo kunamira abacu, tugakurikiza n'amategeko mpuzamakungu, kubera le devoir de mémoire est un droit outre que c'est sacré. Murantu bivuze nk'igifaransa, niko mvuga yuko kwibuka uwawe ni uburenganzira umuntu wese afise, kandi ni igikorwa dutegerezwa kubandanya. Nico gituma rero aho kushimikira ngo ni ukwikumira ngo ntitugomba kwibukira hamwe n'abandi, yari kwikubita agashi akibuka yuko kirya cibutso cubatswe hatanzwe uruhusha leta yari ihari, kandi ni washaka ndabibutse yuko ari irongowe nabo yakomotse kuri ba Frodebu. Twibutse yuko naho twara bitabereye yitwa umukuru w'igihugu, ni kuvuga yuko ibikorwa byakozwe na leta yasubiriye canke ama leta yasubiriye igihe atarasohoka itegeko ryo kubifuta ategereza gukomeza kubikora. Ahubwo rero aho kudusibya bategerezwa kurya umutima amenyo, bakuma baja kurira ayo batafise, bakavuga yuko bunamiye abarundi bose. Nayo ikindi twagomba kurangiza dushimikira ko tutaje kuvuga ngo hariho intatemwa ngo yitiriwe ngo umuntu ngo uwo ari we wese ngo yahitanywe ngo nakirya ngo nakirya kiza c'ihonyabwoko ca 1993. Koko nimba abarundi bakimwemereye, naho bitangaje ko arongora igihugu kandi ari muwe yararongoye bakora ihonyabwoko, akaba yubahuka aja gushaka amashurwe, rimwe natangura mvuga iyo bitaba kuri ubu iya ntatemwa yitiriwe umurundi wari we wese yazize ico atakoze, twebwe tuzi yuko ari abapfuye bazira ko ari Abatutsi, iyo ataba cari hampande y'abagombye guhekura Uburundi nako babuhekuye Imana igakinga basabanye Frodebu, kuko kirya kintu bise ngo ni mausolée des martyrs de la démocratie. Ibyo bita demokarasi yo muri Sahwanya Frode na CNDD-FDD turabizi byavuye kera mu Rwanda muri Parlement Hutu, iriya barabiye ko abo muri Sahwanya Frode, kuko iyo bavuga ngo demokarasi
Ndadaye yabwiye mu Kayanza nshobora kwenda itariki ngo hari muri Rusama 1993 ico gihe bavuga ngo ni incungu za demokarasi tuzi yuko ari imvugo ihinyitse yo kugira ngo bakuriho nyabwoko ntawo hava rero aja ngaho ngo ashaze ngo abegwe ngo aje kunama imbere yo ntatima. Ni ikintu rero dutegerezwa kudoma ku rutoki tukavuga yuko yagombye kuzimanganya ibyo yakoze, ntagomba uwuvuga mu Kibimba kubera mu Kibimba niho hari kimwe mu vyabona ntahinduka ciho nyabwoko ryakorewe Abatutsi bigakugwa na sawa nyafrode bari niyo bya SNDD-FDD. Akagomba kandi yuko atera ubwoba yishimikije igitutu atanga ka bukuru w'igihugu n'atabibereye kugira ngo ntazogire usubira guhirahira ngo aje kunamira abishwe na sawa nyafrode bari bya SNDD-FDD.